Mu kurangiza ca cigwa kijanye n'ivy'insiguro z'indoto, nagomba turangirize ku ndoto zikugabisha yuko aho ubanye n'abantu babi, hamwe n'indoto zifise insiguro zifobetse. Reka rero dutangurire ku nzozi zikumenyesha yuko ubanye n'abantu babi canke uba mu bantu babi. Indoto ya mbere, kurota inzoka canke urota ibiyoka, bisigura yuko hari umuntu agomba kukugirira nabi. Indoto ya kabiri, mu gihe inka igusetse canke mu gihe inka iriko iraguseka ikagucumita amahembe, bisigura yuko hari impwemu mbi canke uburozi bakurungikiye. Indoto ya gatatu, mu gihe urose ubona ibirozi canke impwemu mbi, abadayimoni, bisigura yuko hari umuntu agomba kukugirira nabi aciye mu bapfumu. Indoto ya kane, mu gihe urose ubona ivyamwa biboze, bisigura yuko hariho umuntu ariko agerageza kwigira umugenzi wawe mugabo atari we, hari ico agomba kukugirira kandi agomba kukugirira nabi. Mu yandi majambo, bisigura yuko uwo muntu agomba kukuzako aciye mu ruyeri mugabo agomba kukugirira nabi. Indoto igira gatanu, mu gihe urose bariko bakwirukako, bisigura neza yuko hariho umuntu ariko arakurondera kandi atakuronderera ineza, akuronderera inabi. Iyi rero ni indoto igabisha, aha rero muhagabire. Indoto igira gatandatu, mu gihe urose uriko ushwana n'umuntu, umuntu uwo ari we wese, ukaza ubona muriko muratukana canke mushwana, bisigura yuko muzogiranira ukutumvikana n'umuntu, cane cane umuntu musanzwe mubana. Indoto igira indwi, mu gihe urose ubona uriko ukoresha imiti y'ikirundi canke imiti kama, imiti y'ibitutu n'ibindi, bisigura yuko hariho umuntu agomba kukugirira nabi aciye mu birozi, ariko ararondera umuti kugira ngo agukunkumure canke agushire hasi. Reka rero dutandukire igice ca kabiri mu kurangiza. Indoto zifise insiguro inyegeje canke ihinyitse. Indoto ya mbere, mu gihe urose uri ahantu bahimbariza, uri mu kibanza bahimbarizamwo, ushobora kurota uri mu rusengero, aho niho kenshi bahimbariza. Ivyo bisigura yuko imbere yawe hariho ibihe bitoroshe bisaba yuko ugira amasengesho yihuta. Indoto ya kabiri, mu gihe urose wazimiriye mw'ishamba, bisigura yuko ugifise intambamyi canke ugifise akarimbi mu vyo uriko urakora canke mu vyo uriko urarondera. Ivyo bigaca bikwereka yuko wogerageza guca mu zindi nzira. Indoto igira gatatu, mu gihe uzibiwe n'urutsinga, rurya rutsinga bazitiza rukakuzibira nturengane, bisigura yuko mu vyo uriko urarondera canke mu vyo wifuza gushikako ugifise intambamyi, ugifise uburimbi, ngo ni nk'uko uba ugifise uruhome ruri imbere yawe. Indoto igira kane, iyo urose uriko urarangura amabanga mpuzabitsina uri mu nzu. Iyi ndoto nagomba muyumvirize neza. Mu gihe urose ayo mabanga mpuzabitsina uriko urayagira n'umugore wawe, ngo bisigura yuko ubumwe bwanyu canke urukundo rwanyu rutazoramba. Mu gihe urose ivyo bintu uriko urabigira n'umuntu utazi, bisigura yuko hariho impwemu mbi ziriko zigerageza gukoresha umushaha wawe. Indoto igira gatanu, mu gihe urose uriko urapfa canke ubona wapfuye, ngo bisigura gushika ku bintu vyiza mu buzima, ngo bisigura gushika ku ndoto. Ibi bintu rero bikaba bitangaje. Nk'uko nabivuze, ni indoto nyene zifise insiguro inyegeje. Indoto ya gatandatu,
mu gihe uri kurarota ubona yapfuye, bisigura yuko amerewe neza mu buzima uwo muntu. Indoto y'indwi, mu gihe urose ubona uri ku bugeni, bisigura yuko hari ingorane zikomeye zikurindiriye imbere mu gihe udasenze Imana, mu gihe utarondeye Imana. Indoto y'umunani, mu gihe urose ubona uri ku maziko, aha ndavuga uri mu birori byo gufoba umuntu, ngo ni ikimenyetso c'uko ugiye kuronka amahoro n'umunezero mu bihe biri imbere. Murumva yuko ugize indoto nk'izo, insiguro yazo igoye gutahura. Indoto y'icenda, mu gihe warose amahera, ngo bisigura yuko mu gihe kiri imbere ushobora kuzohomba. Indoto y'icumi, mu gihe urose usimba canke ukora ku mazirantoke, ngo bisigura yuko ugiye kuronka amahera mu gihe gito cane. Ni indoto murumva yuko uyirose wohava wiyumvira kurose ibindi bintu bibabaje, ariko urumva yuko ifise insiguro itomoye. Indoto y'icumi na rimwe, mu gihe urose uriko urarandura ibizinu, ngo bisigura yuko wegereje gutahuka. Aha mvuze ngo wegereje gutahuka, bisigura yuko uba uri hafi gupfa. Aho wemera Imana ucuba urishira mu biganza vy'Imana. Indoto y'icumi na kabiri, mu gihe urose udashobora kwiruka, bisigura yuko waryamye ukonyeje amaguru. Indoto y'icumi na gatatu, mu gihe urose ubona umuntu yapfuye canke umuntu yapfuye ariko aza akwegera, ngo bisigura yuko uwo muntu ari mubi, abagomba yuko uja iyari. Ariko mu gihe ngo urose umuntu yapfuye ukamubona ari kure yawe, ngo bisigura yuko uwo muntu atanabi akwipfuriza, ahubwo ngo akwipfuriza yuko uba mu munezero. Urumva yuko nawe nyene aba ari mu munezero, aba ari mwijuru mu majambo make. Indoto y'icumi na kane, mu gihe urose uri gufata inswa, ngo ni ikimenyetso c'urupfu rushobora gushika mu kibano, mu bagenzi canke mu babanyi. Indoto y'icumi na gatanu, mu gihe urose uri kurafata ibihori canke inzige, ngo bisigura kuba mu bihe vyiza, ngo bisigura guhindurirwa ibihe kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe. Ni ukuvuga ngo ibihe vyiza biba bikurindiriye. Indoto y'icumi na gatandatu, mu gihe urose uriko uronsa, ngo bisigura yuko ushobora gukorora inda mu gihe uba wibungenze. Kandi no mu gihe urose uri mu bihe vy'abakenyezi, navyo nyene ngo bisigura yuko ushobora gukorora inda. Insiguro y'icumi n'indwi, mu gihe urose uriko wimba ikinogo c'ugushinguramwo umuntu. Nayandi majambo, mu gihe urose uriko wimba imva, ngo ni indoto ikugabisha yuko hashobora kuba urupfu mu bagenzi, mu babanyi canke mu kibano urimwo. Indoto y'icumi n'umunani, mu gihe urose uriko wimbura ibiraya, nayo nyene ngo ni indoto igabisha ko hari umuntu agiye gupfa. Indoto ya nyuma, mu gihe uriko urandura canke usoroma ibiraya ubikura mw'ivu ubishira ku musozi, nayo nyene ngo ni indoto isigura ko hari urupfu rwegereje mu bawe canke mu kibano. Ariko ngo mu gihe urose uriko urahwata ikiraya kinini, ngo bisigura intsinzi iri imbere yawe, intsinzi yegereje. Ni ukuvuga ngo bisigura ko ugiye gushika ku ndoto mu gihe kiri imbere. Nuko rero turarangije na ca cigwa c'insiguro z'inzozi. Tubamenyesha yuko inzozi atari izi twavuze gusa, inzozi ziri ubwoko bwinshi cane.
kandi zose ziba zifise insiguro. Narababwiye yuko ntari karotozi, ahubwo ngira ubushakashatsi ku bantu baba baragerageje gusigura izi ndoto. Ndaraba nti mbega abahinga boba bagize ubushakashatsi ubwahe kuri iyi ndoto, niyahe nsiguro batanze. Imana nibahezagire mwese rero mwashoboye gufashwa n'iki cigwa c'insiguro z'inzozi. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu yoba atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze, ibibanza biracariho.